Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri rya minsi Petero yaritoye abarira Yezu ati, tweho n'ivyo ubona twarahevye vyose turagukurikira. Yezu nawe yishura ati, ndakubwiye ivy'ukuri, nta uzoheba inzu, bene wabo, bashikiwe canke se canke nyina, abana, imirima, kubwanje no kubw'injiri, ngo asibe ataronse ijana ubu muri iki kivi. Amazu, bene wabo, bashikiwe, abavyeyi, abana, imirima, naho uruhamo rwobagwako n'ubuzima budahera mu myaka yose. Abambere rero benshi bazoba abanyuma, n'abanyuma baja imbere. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane utuntu tubiri dusanze muri ibi bisomwa dukomeye cyane. Gusubira kuzirikana mbega n'igiki giha ubwiza, kigaha ubukomezi igisabisho cacu, amashikanwa yacu, imisa zacu, amaluwanje yacu, ugusenga kwacu kose. Ni giki muhora numva abantu bazagira ngo pati ngo uradusengera ngo ni wewe ngo biri hatari ngo bishikane ingoga. Si patiri sinde, twese hariho ikintu gituma igisabisho c'umwumwe nogira ntigishikira Imana, kigakora ku mutima w'Imana. Kwa kajambo uyu munsi turagakunda cyane ngo yabakoze ko gukora ku mutima w'Imana, igisabisho gikora ku mutima w'Imana. Suko kivuzwe na patiri, suko ubwa mbere umenga gipanze neza gusa inyuma, canke gikoreshejwe hari abantu iyo basenze bagatera nka louange umva yuko akuduganya nk'ijuru ry'indwi, ariko Imana imanutse ikarunga mu mutima kavuga iti sanze y'ubusa. Nkuko ushobora gusanga ari umuntu aje akavuga ati mbwira ivyo mushaka ngaha vyose ndabibubakire, nishika nk'abazaniye Imana, mugabo Imana yarungurukamwo igasanga n'ivyo avaguye ahantu aniza abantu nk'abantu bangana gute. Igisomwa ca mbere nico kigomba kutubwira. Ni nk'umuntu dufate mbere ibintu bikomeye, nk'umuntu ashobora kugomba kuba ikintu gihambaye mu Mana, mugabo Imana yazikaraba igasanga arashaka kuba ibindi vyose, mugabo Imana ayitwaje ku mayeri kugwenga yarayishize ku ruhande iti buraja ngaho. Direga no mu vy'Imana barakinidiri. Barakinidiri. Iri jambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere rirakomeye cyane, kuko riza ritubwira, rigomba kutwigisha umutima w'ivyo dushikanira Imana, w'ivyo vyose duhereza Imana mu gisabisho canke mu vyo duhereza kuri altari. Umutima wavyo, kuko Imana ubwa mbere itiweza ubwinshi bwavyo canke ubwiza bwavyo, ari kibanza kuja kuraba umutima wubizanye. Kandi aho hantu turakwiye gukomera amashi Imana. Imana ni nziza irabira ngaho. Nukuri twarahiriwe. None nka je ntafise vyinshi, umunsi noserukana na naka azanye nk'imiliyoni amajana ngahe, Imana yocigira iti wewe ntaco wazanye. We ntaco wazanye. Ariko twese Imana ubwa mbere ikabanza kudushimira umutima tuzanye. Uwo mutima rero nuwuhe? N'uyu twumvise ahagira ijambo ry'Imana rigira riti, umenya kuzigama, uwihambirira kuzigama amabwirizwa y'Imana, ajya amajambo 10 akayihambirirako. Uyo naho yovuga dukenya, mugabo hari ikintu kiduha uburemere mu Mana, kuko
yitwararika kugomba gushiraho Imana ishize. Aho Imana yashize itwereka ubwa mbere ni muri ajya amajambo 10 yayo, ajya amabwirizwa 10. Nguyo rero ngo niwagwiza amashikanwa. Umva ikindi naco, ubwa mbere kwitwararika kuzigama amabwirizwa y'Imana. Cyo gituma mubona igisabisho cyose n'inkuka y'imisa tukama tubanza gusaba ikigongwe kugira ngo dusabe umutima uheza ugashobora kuzirikana, ugashobora guhereza Imana, kwihambirira. Bishobora kuba biruhisha, bishobora kuba bituma n'abandi batagutahura, ariko imbere y'Imana, Imana ikavuga iti uriya koko vy'ukuri umutima wiwe uhumeka mu mutima wanje. Kuko murajya amajambo 10 y'Imana, ntimurondere kure umutima wa Yezu. Apana ujya bacapura mwiza w'umushaha. Murambona ababikira w'umushaha barafise ubuprofile bw'umushaha wa Yezu bwiza gose. Hajya muri bujya bwiza bwijya profile bagira, hajya hanyegejemo y'amajambo 10 y'Imana, hanyegejwe y'amajambo y'Imana. Sujya mutima w'inyamu bwa mbere n'umutima w'amajambo y'Imana. Tubandanye akagira ati ngo ufitiye imbabazi abandi ni washikana ishikanwa nyaryo. Ufitiye imbabazi abandi, umenya kugirira imbabazi abandi. Hari igihe tugomba kugirirwa imbabazi ariko nitugombe kuzigirira abandi. Umuntu yitwararika kurengera uwundi, kugirira ubuntu uwundi, kumutabara. Imbabazi ziragutse, tuzobizirikana kumbure muri iyi minsi y'ikarema rwose, ko ni ijambo rigaruka cyane mu gihe cera ndacikarema. Kugira imbabazi rero biratuma ibisabisho vyacu vyumvigwa, vyumvikana n'ingoga, bigakora ku mutima w'Imana. Uwikura ku kabi, le combat spirituel, wa muntu aguma gwana na kakabi, be na kakantu benga ntigashaka kuvako. Ntiwigere wirandugira uti ndagahebeye, oya, kaguma ugwana ugomba kukikurako. Igihe userutse imbere y'Imana, Imana irakumva mu muntu w'ukuri. Imana Yezu Kristo ku musaraba yarihuse kwiyumvamwo uriya kiriya gisuma cigaye gusumvya n'abandi benshi ngaho vyitwa yuko aribo bahereza imbere mu mu gisengero i Yerusalemu. Akabandanya ati muze murabikurikira kandi muze muraraba hamwe muramvuga muti dushaka ko igisabisho cyacu gikomera. Dushaka ko igisabisho cyacu cumvirwa imbere y'Imana. Ubwa mbere ni iyi disposition y'umutima, l'attitude intérieure umuntu abafise. Ngo nturenguke imbere y'umukama iminwe igaragara. Iminwe igaragara rero niyo niyitaba ifise ibi atudondaguriye bihimbara Imana. Imana ijika bisanga mu mutima wacu, uyo abafise ishikanwa ryuzuye. Aho umuntu ashobora gusanga duzanye n'ibintu bikomeye byinshi, mugabo ugasanga imbere y'Imana biragaragara. John twarazirikanye yuko mbere hariho n'amashikanwa tushobora kuza gutanga avuye mu bubisha, avuye mu bukozi bw'ikibi. Ntuzuhirahire ngo urabitanga no muri Radio Maria naho twumva dukuragira ngo mutereye. Uzoburi kurahumanya altari y'umukama, ahumanya altari y'umukama, Imana yo yagutera mu maso ugatangana. Nko gusanga uri igihugu karye mu kigega cayo kavagura ibimiliyoni, ugacuza ugatanga ishikanwa rinini ku paroisse, cyangwa ugaca wubakisha uruhome rw'isengero yose. Dushimira Imana ko imbere yuko dutangura kuyisengeramo babanza kuyihezagira, kuko naho uza amashikanwa yose aba yaje kuyubaka yuko ari amashikanwa ahezagirwa n'Imana. Imana yo kubwira iti we wafashe urariye aboro b'igihugu mu kurya ibyo batabaye, hanyuma ucuzanira Imana. Irega Imana ntirya, Imana ntisonza. Niko bifasha mu vyayo, mu biyininahaza, mu bikorwa vyayo, mu basuku bayo. Mugabo naho yemeye yuko umenga yovuga ibintu n'igihushane cyavyo, yokora ibintu yisambura. Irafise ukungene
yaremye umuntu ukungene imeze. Kwitwararika kumva ingene Imana imeze. Ishikanwa ry'umuntu w'intungane rirahimbara uruhimbi, ngo akamotera karyo kaduga imbere ya rudasumbwa. Inkuka y'umuntu w'intungane irashimwa n'Imana, icibukirizo cayo ntikizokwibagirwa. Uwo muntu yama yitwararika kumva ko yotunganya ubuzima bwiwe imbere y'Imana no muri ubu buzima, akavyitwararika. Suve yuko umengana umuntu nta makemwa, nta kantu na gatonya kagatosi yoba afise, oya. Mugabo ni uwo muntu agira ati jewe naho nkifise ndashaka kandi ndiko ndarondeza kandi ko ndagendera mu nzira yuko ngerageza gutunganira Imana. Ngo ninahaza Imana utiziganya, tanga kuvyo wimbuye utitangiriye itama. Igihe cyose utanga imperezwa ubigira nakamwemwe. Icumi ugishikane n'ugwezi. Ntugishikane wafunze isura, ntugishikane umenga ni Imana igusahuye. Mukama nta kundi bugire, none no guca hehe akira naku, oya. Tanga nakamwemwe. Pawulo azubigaruka ko mwibaro yandikiye abanyekorenti, ibaruwa rya 2 mu kigabane c'9 ku murongo wa 6. Uyo murongo waratevye uranje mu mutwe kuko namandiko ndabibutsa aya majambo y'Imana. Gutanga kuzana imigisha. Iyo twe turavuga benshi bibaza ngo nukubakoka, ariko mwumvise ingene jambo ry'Imana rivuga. Gushime gusubiriza mu ndumane rudasumbwa utiziganya, kandi uko ushobora kose, ngo kuko Umukama ahora tugerera kuvyo tumuhaye, akadusubiza, umviriza, akadusubiza indwi kuvyo twamuhaye nyene. Nimuce muja mu biharuro, mugabo ikindwi ni imvugo nshushanyo. Muri Bibiliya bagomba kuvuga ibintu vyinshi, incuro nyinshi, ibintu vyinshi, ibintu bidaharurika kandi vyuzuye neza, babivuga mu giharuro indwi. Ndibuka hamwe Yezu Petero azamubwira ati ngo mbega ngo umuntu acumuye ko ngo nzomurekurira agashikandwi. Petero akumva ati nzoharura agashikandwi, nzoba nakomesheje vraiment. Akarenza indwi nawe oya. Yezu akamubwira ati ndakubwiye agashikandwi, ngo agashika 70 ku ndwi, incuro zose umusesekara. Ariko kandi ngo Umukama tugerera kuvyo tumuhaye, ngo akadusubiza agashikandwi kuvyo twamuhaye nyene. Iyo abisanzemwo umutima mwiza, Umukama ntareka gusesekaza umugisha wiwe. Ngo reka kwishimira inkuka y'akarenganyo. Twari duje kubizirikana kuko bene izo nkuka zirahumanya altari y'Umukama. Ikindi naco, ngo Umukama ntuzugerageze kumuhera n'amashikanwa aravyanka. Aka kantu murakumva neza? Aka kantu kagomba kuvuga uku kuntu murandavyumva rimwe bidushikira, ukamenga Imana muriko muranegosya. Mukama je ngomba nza nishikanwa ringana uku, ucunkorera kiriya kintu. Ukamenga muri marchandage, voilà le terme mu gifaransa. Ukamenga muri mpanguhe, oya. Canke ukagira uti Mukama nkorera iki nanje nzoca ndaguhera iki, oya. Nivyo hari igihe tugirira amapromesse Imana, mugabo ntuje mu vyo guharura akantu ku kandi, uhava wihenda. Kuko hamwe Imana yo guharura ivyo imaze kuguha, hama ngo yisubize ntavyo wopforonse muri ubu buzima. Kuko hariho sinduzi gutubwira ati mbega muribuka nico ciza mwamamwo, murigera mwibuka kugikenguruka, izi mwe muhumeka. Hari umuntu yavyibukijwe nuko bamuzaniye facture, bamubwiye bati oxygene twakoresheje kugira ngo uheme yirihe, ijya oxygene yo mu bitaro. Ega niho yakanguka yibuka ati oxygene y'Imana yose nahemye imyaka yose kuva nkivuka, Imana yinzanira facture nayo kwikura. Nayo kwikura. Rimwe iyo ibintu tubibuze niho tumenya agaciro kabyo, k'ibyo twari dufise tutazi agaciro kabyo.
gusaba umukama kugira ngo ibyo atugirira ntituvyibagire. Nico gituma mwama mwumva iryo jambo kandi iragaruka kenshi mu mwuka y'imisa, ibuka ibuka, kakaririmbo ngo ibuka uheze uje ushikana. Ibuka, muri uko kwibuka ni ukwibuka ibyiza Imana yakugiriye, kandi ukibuka uti imbere y'Imana ishikanwa ntiriza rikanga Imana ngo nuko ari rinini, riza ubwa mbere ririmwo umutima w'ibi byose Imana itubwiye. Mu nkuru nziza Petero aha tumwumvise, twibuka aho twamusize ejo n'abandi batumwa, bumvise Yezu ababwiye ikintu gihanitse kigoye, akababwira ati vraiment na Yezu ukabona yuko umenga asa n'umuntu abivuze ababaye, ati abonye ujya musore bimunaniye kuja gusiga ibyo yaratunze byose ngo azamukurikire, agaca agira ati bizogora rwose umutunzi kwinjira mu bwami bw'Imana. Ati agaca abaye imvugo ngereranya iteye ubwoba, ati vyohimba ingamiye igaca mu izuru ry'urushinge umutunzi atarashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Abatumwa baca baribaza bati none, kuko kuri bo bumvise bati uyu muntu yarakoze amabwirizwa yose kuva akivuka, none ntibizokunda kwinjira mu bwami bw'ijuru. Kandi mbere kuri bo itunga iryo ari ryo ryose, kubona umuntu atunze bagira bati uyu rero niwe yahezagiwe n'Imana. Kandi ibyo biracari muri twebwe. Umuntu w'umukene yaririye ubumera Imana. Sinzi umuntu ejo ndigeze guhura n'umuntu ariko arapambana yiruka, acara mutwenga amubwira ati ngo Imana yaraguhanye. Ni by'ukuri ndehanywe n'Imana. Abigishwa ba Yezu Kristo bari muri ibyo byumviro nk'ibyo by'iwacu nyene, usanga umenga udafise itunga, umenga ni Imana yaguteye akagere, Imana yarakurutse, Imana yaraguhevye. Ego nta numwe yo kwemera kuba nyarucari, nta numwe yo kwemera kuba mu bukene bukengereza, ariko si ukuvuga yuko barya ngaho niveau social dukengera ngo nabakene, yuko ariko n'Imana ikibakengera. Ugasanga Imana turiko tuyitiza ivyumviro vyacu n'imitima yacu, ariko yoyo ahubwo irazi y'ukuri ya nawe nyine ari umwana wayo, igaheza ikamuhagararira ikamuburanira. Kuko twebwe Imana yahaye tukibagira yuko mu kuduha ari ubutumwa yaduhaye, ndaguha mugabo no kugira ngo nguce ko mpe mugenzi wawe. Byo biratugora kumva, sije navyirondereye, sije natunutse niruka, none ubaza ko ujya atirutse, ubaza ko datunuka yiruka arondera. Yego niko hari haba ushobora gusanga harimwo ubunebwe, ariko impera n'imperuka twame twibuka yuko umwe wese aza hano ku isi ari kibukibuki, hari icyo abafise kandi asubiye hariya. Jone twarabonye yuko n'uwabihambanye hari abasuma bari hajya bahengera abantu barenganye, baca baja kubibakuramwo vyose. Hari abantu utazobakangisha ngo bingevye ngo imizimu yahe babonye ahantu bakuri faranga. Hari abantu ku ifaranga canke ikintu bashaka, expression y'igifaransa bavuga ati ils peuvent même souper avec le diable, pourvu ko ivyo bintu babishikira. None rero nitwigire tuvyibagira ngo dusange turiko turakengerana hagati yacu, tugashaka gutiza Imana ivyumviro vyacu bitari vyo. Ababigishwa rero nabo nyene bari muri ivyo vyumviro, mugabo Yezu arabahumuriza arababwira ati ku bantu nibidashoboka, ariko ngo kumana birashoboka ko byose bishobokera umukama. Niho rero ba Petero baciye baraba ati uyu muntu nibiki, none ko twebwe uriya muntu yatunze agatunganirwa bimunaniye gukurikira Yezu, nazo kwinjira mu bwami bw'Imana. None twebwe natwe nta n'amatungo menshi twari dufise, mugabo twarahevye abacu turamukurikira,
murumva tuzohakura iki? aho mwe wese afite icyo agomba gukura ngaha, na jewe ndagifise. Ibi byo kuvuga ngo turakurikira umukama turi totalement désintéressé ni imvugo mugabo ugiye kuraba nta numwe, kuko tutaruzura, tutarakwiza. Hari ikintu tuba turiko turarondera, mugabo ukirondera gute? Ntukirondera icyo ushira imbere, oya, ubwa mbere ushira imbere umukama nica gusaba, hanyuma icyo urondera nawe azoheza akigukorere, azokigushikanako. Kandi ngene azokigushikanako, n'umunsi azokigushikanako, bimurekere. Ntumere nk'uwimutegeka, bimurekere, wewe mukorere neza, mugamburukire uko ushobora, ibindi azobigukorera utangane. Aba rero bigishwa nabo bakamubaza bati none natwe bewe ujya tuzohakura iki? Tuzohakura iki vraiment? Mugabo urumva yuko nabo nyene baracari muri vya biharuro vy'ivyo gusa baronka hano ku isi. Kuko hajya bagira bati uyu muntu uko tumubona aba yararindira akanya gato, mugabo uyafise ubushobozi bwo guhirika intwaro akagifata agaca ashinga guverinoma yiwe, twebwe tuzobibagabaga vyiwe. Niko babibona. Cyo gituma agize ati turaduzi Yerusalemu, ntibashobora kwiyumvira ko agiye kwitanga ku musaraba. Bagira bati haza hagera rero tugire tuze twishugwa. Nico gituma mu nzira bariko baragenda baharira batangura kwibaza bati twe turapanga ingene bizogenda. Premier ministre ninde muri twebwe? Uzoraba ikigega, uwo yarasanzwe ariho yari Yuda. Uzoraba ibi nibi nivyo ariko baraheza akabara bati, akababwira ati ntimuratahura neza icyanzanye, akazara bafasha gutahura bukebuke. Nuko twese burya turagendera hafi ya Yezu tukirimo ivyiyumviro n'ivyifuzo vyacu runtu, mugabo akatwihanganira, agafata umwanya wose wo kugira ngo adutyorore, akatwibutsa ati rero uzoheba se na nyina babi wabo amatungo maki. Aheza agombye kuvuga iki? Si ukubaheba nk'ukumenga nk'ukubanga, oya, kumucisha imbere mbere akaba ari wahinduka umuhezagiro kuri bo. Kuko hari igihe ushobora gusanga hari ahantu bishika mu buzima bwacu ukumva umenga uguhitamwo Yezu no guhitamwo abi wawe n'ivyawe biragiye en conflit. Hari aho bisaba yuko ugira uti jewe nanje ndumva neza ko Yezu ari ngaha, kandi Yezu ashaka iki? Utabigira ngo nukuri kuragwanya biwanyu, mugabo kagira uti hazoza igihe nabo bumba mwumvuko baheze bakurikire Yezu, mugabo muri uyo mwanya ntibashobora kuvyumva. Hamwe dora tuvugayo ko Yezu ni vyose, niwe kibirengeye. Ayo majambo two turayavuga ari igihe tutibazi yashika hose, agashobora kugushira ahantu utegerezwa wewe nyene gufata ingingo yawe. Hari n'igihe mbere bishika akagira ati, murazi ko duhora tubibwirana hagati yacu, ngira ngo na Yezu rege tubimubwira no kutavyatura rwose twese tuvyumve, ngo naragupfiriye. Kagira igihe abamaratiri nuko haragira igihe bakumva bati aha ni Yezu canke ubuzima bwanje, kumwemera ndemeye gutanga ubuzima bwanje, guhakana naho nukumushira ku ruhande nkaca nemera ibindi bansavye. Kumuhitamwo no hejuru mbere y'ubuzima bwawe, ico si ikintu coroshe. Nico gituma twama turiko turabimusaba kugira ngo igihe abidusavye ntidutsindwe na twebwe nyene n'ivyo dushaka n'ivyaha mw'isi n'amahorasyon n'abiwacu, tugahitamo tukagira tuti ndabaha akarorero. Nk'ubu hari ahantu ushobora gusanga bigusaba guhitamwo Yezu hejuru y'ibindi vyose,
wamenga nivyo bikugiriye securite, nivyo bikubumbatiye, nivyo bikugumije. Aho urumva ko vy'ukuri wemera Yezu gusumba umugambwe wawe, ku buryo bw'uko ushobora gusanga ku izina ry'umugambwe ushobora gusanga bagusavye nk'ikintu nk'iki, mugabo ukavuga uti kubera Yezu apana. Urumva yuko ushobora guhitamwo Yezu hejuru y'ubwoko bwawe, guhitamwo Yezu hejuru y'ibi byose biriko biraba, hejuru y'abajya abantu bawe, none si so na nyoko, hejuru y'amarorasyon yawe yose. Yezu kagira uti ibi bintu suko ndabanse, mugabe iyi ngingo iraciye kubiri ku buryo bwenyuje n'ingingo ya Yezu twese tuzi iri muri Yezu kuva kiza hano ku isi, kandi guma muri we, kandi izomuguma mu gushika azogarukira. Aho hantu ntihoroshe, aho hantu ntihoroshe. Ntihagire uhava yigira jokone, ahubwo twese duce bugufi tukamusaba tuti duha inguvu zo kuguhitamwo igihe rugeranye k'igihe bikomeye, nitwigere dusogeza inyuma, hamwe tuvuga ngo gushinga intahe, tugushingira intahe igihe wowe bidusavye hose, mbere tuguhe vy'ukuri n'ubuzima bwacu. Erega hajya twarabumuhaye, ntibatisi murabumuhaye. Erega hajya iyaje hageze kuva muri ubu buzima, niko bakubwiye ati geza ngaho, ndazi ko waruryohewe n'ubuzima bwawe, bugeze ngaho ingwi wanje. Ni bose twonyaruka guca tugenda. Hari igihe tuba turemerewe tukagira tuti ingu dutore, vraiment twaraguhaye ibyacu byose ngo dutore. Mugabo waciye haza nk'umuntu akaguha nk'inoti z'amadolari nkangahe, ugaca uvuga uti burarindiriye gato utungene ndaturiye. Mugabo nukuvuga ko kuba twaramuhaye ubuzima bwacu, twamwise umugenga w'ubuzima bwacu, ni wafata ingingo ya mbere n'iya nyuma ku buzima bwacu. Tumusabe kugira ngo tuze turavyiyumvamwo cyane cyane ubwa mbere muri ivyo duhitamwo bito bito, kugira ngo nihagera ibikomeye, nihagera wa mwanya wa nyuma, igiti kize kigwe iyo gikunze guhengamira. Amen.